Ico gituma twabwiye yuko mu nteguro badubwiye kuva mu 2017 twateguye nuko twateguye continuité ntagire igihagarara kandi kugira ngo bikunde nuko twese tuba turi kumwe kuko murazi yuko inyuma y'imyaka 8 uri mushasha hari bimwe wocu usanga bihagaze avyoca bihagarara kuko ntubuzi umuntu acahe kugira ngo akota indege nakarorero ndagitanze kuko rya ndege yatwaye amahera menshi hafi miliyoni 500 alors kugira bishoboke bicahe urumva uri mushacu gacuza tutari kumwe cyari tuhagizene umenya ucahe kubera bijyangira marabonye ibintu byinshi twavuga ati intamba imyazatsinda turonka miliyoni 10 si ibintu byo gutora ajya kuri stade ngo uronka miliyoni 10 z'umuntu kugira ngo umwe wese acazironka ni ibintu nyene umuntu agenda arateranya nibaza yuko bizoce bandanya mugabo kuri programa yoyo uretse no ku federation na twebwe iyo nagiye mu mugambwe twavuze ati cyadushira mu kuboko mu kubaka ivyo bibuga kuronderera irakezi biza amadolari kugira ngo ugure synthetique kugufasha kumubiza abanyagihugu kugira ikintu hajya na hajya kikunde cyatubandaniriza ku mugabo mwishira mu by'umupira w'amaguru tuzogumamwe mu micungararo sinzoza nka president wa Aigle Noir oya kubera umufisi imigwi myinshi mugabo nzoguma mu micungararo kandi turizigiye yuko tuzobaranya nko twabiza no muri basketball ngira marabonye yuko twemeye yuko dushiraho Pax League muri basket tugatanguza miliyoni 50 mugabo tukazogenda turamobiliza agenda raduga buke twaza yuko itariki zitatu tuzosinya amasezerano na basket ari Makamba kugira ngo uburyo buce buba débloquer début de l'année prochaine kugira organiser championnat national ya basket urumva rero ntitwoja muri basket uhevye watanguriye kandi benshi bagwa ngo ngira muri basket agiye gutera akajagari nkuko yagateye muri football nta kajagari jewe ntera kuko benshi bibaza ngo nakajagari muga twagombye gusa image ya basket hinduke nyiramubonye ubu avec direction imwe abantu baca baja hamwe bigaca bibintu ryoshe ku buryo mbere hamaze kuza n'ikiyumviro cyuko ho kubakwa ikibuga gitoyi kijamo abantu 3-4 cha basket kugira ntihasubire kunyagirwa bakinira urumva ivyo byose bivuzwe bitarose ubishigikira bica bipfa